Sadbi arageze nka muri uno muji nyene ari karibiragura ari kariryohe azanye n'imodoka nshasha harabavuga ko ijya modoka ari yakota akota harababivuga bande abo ni babandi babasi biterambere nta kuntu umuntu yova iburaya agashika yidoga kode y'akazi yambe aciye atuma ku imodoka irashitse ne umva buza amahera y'uwafise hari amahera y'igihugu ategerezwa kuzamwo kuko nawe nyene hari amahera ari ha ku gihugu na Sadbire gafise amahera menshi yinjiza mu gihugu kuba basanze Kirikou muri Superbat ahubwo Kirikou nimba yarafise contrat ziwiwe Sadbire wazanye contrat yiwe nabaye baririmbye ubona ko basubiye inyuma nawe urabazi mon frère oya nawe urabazi agiye mu ndirimbo ngo mane acaguma yitira ngo ni fro ngo yashizemwe fro ziwiwe fro zande so indirimbo yiwawe unguciki FABELOVE ari hehe unguciki urazanye B-face ngiye kuvuga FABELOVE ugacha winjizamo B-face goragoze sikuvuga ngo ndiko ndashiramwe B-face tugiye kuraba B-face n'umukozi arakora aguma yandika kuri page za Facebook ngo abakunzi banje ngo abakunzi ba wiki abakunzi badukeneye hip hop uvuga ngo umwami wa hip hop kamara imyaka n'imyaka FABELOVE aheruka gusohora indirimbo rya akubwira ngo maniri hajya ajya ndirimbo si yiwiwe bro ukungene twirukanwe biraboneka yuko hari abantu babigizemo iki uruhara kugira tuve muri media ya Kejo Media mu bantu batandatu je nari uwa mbere naje gutangazwa n'ingene bariko baratanga amabahasha batanga ubushimwe nza numva ati no mu bantu batoye mu mavote kuri Facebook tugiriye ko uwa mbere n'unyene ndavuga wayi ibi bintu bibaye gute ndagera ndabaza ati bimeze gute bamya ati niturabimenya neza Shanti Media TV duhoze n'umuryango wacu ndazi benshi baraza gukurikirana kino kiganiro YouTube yacu barashoboye kuyibloka turiko turiga ingene twozana indi shusho shasha kugira mutubone kandi King's family Burundi. Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name is MC Goragoza mutarambiga kuva muri King's family Burundi. Ndabakunda cyane nkuko nabibemereye misi yose yuko nzobicapa ko rega muraba agaciro kuri twebwe. Reka nshimire abadukurikirana bari nga mu gice cy'u Burundi, abadukurikirana bari Arabia, bari mu bihugu bigiye bitandukanye n'abari Dar es Salaam. Dar es Salaam ho ebana ndabakunda cyane, ndabubaha cyane. Mufise icyo mumariye. Sivyo rone. Ibigori vyeze Nyanza, ibigori vyeze Bujumbura, ibigori vyeze no muri Tanzania. Inyuma ya tubakunda zose. Inyuma ya kamera nyitwe Joba muntu w'abantu, munezero w'abantu. Ni watuma amashusho ano maimaje amajwi abashika ko ameze neza. Yes, nkuko nabibemereye rero mu bwami bwa King's family ndasubiye kandi gutumira umwe muba MC nawe subundi ishobora kumwitwa MC Prince. No sumushitsi n'umusango. Naenda akumbuye ahubwo. Ndabahaye mwiriwe canke bwake bivanye naho muherereye ku mazina nitwa MC Prince murabizi muranzi nagarutse kandi kugira dushobore kubana yatwigako ku bintu bigiye bitandukanye yego ndaza gato MC Prince imbere yuko dutangura umwaka waheze gute umwaka w'2025 waheze neza cyane naho twagiye turabona ama challenge menshi agiye atandukanye twaragiye turaronka ubuzi bwinshi bugiye bitandukanye twarahemukiwe n'ibindi byinshi cyane ariko apare y'ivyo twaraduze n'ama stage agiye akomeye gose Prince kuvuga ko yahemukiwe muri 2025 bisiguye iki bivuze yuko nahemukiwe muri 2025 oyasuma umukobwa yamemukiye kweri wapi kuko umukobwa ndamufise kandi mwiza jewe narashoboye kuzana genda ndonka akazi kakamara nk'amezi 2 kaca banyirika w'indege naronka kandi uw'indege tutibagiye vy'amamedia ho nakayobera abahinga nararonsa akazi karahera ariko mviriza ariko meruka ukora kuri Shanti Media ndifuza kumenya Shanti Media vyagenze gute Shanti Media TV duhoze n'umuryango wacu ndazi benshi baraza gukurikirana kino kiganiro YouTube yacu barashoboye kuyibloka bivanye n'ukungene umu director kumva nyene zitari zimuvuye ko barashoboye urazi yuko YouTube ifise abayitwara barashoboye kwihagarika gusa turiko turiga ingene twozana indi shusho shasha kugira mutubone kandi nuko muri Shanti Media nibwo nabivuze ko ndaguheruka muga mu nyuma naraje guhabwa amakuru neza ko
wanakoze waciye uronka akazi muri Akejo Media ndifuza kumenya muri Akejo Media byagenze gute Akejo Media shimira witwa Sunzu big manager boss nyene wa Akejo Media shimire n'uwitwa Justniro umu manager nyene asanzwe kurikirana bya Akejo Media nganyene mu Burundi yarashoye kumitamwe muri 2025 nyene aramamagara ndashobora kuja muri studio yiwe turakorana nibona kugira ati ni bwabuzi butarama namaze amezi 3 bugaca buhera byo byaragenze gute ga Prince sinzi kweri ico icabivuye ko kuko twarakora kuko hajya umukozi ntushobora kumupima ngo wamezi 3 nguco mwirukana ntibibaho umukozi murakorana n'umwaka umukozi murakorana imyaka 2 ukirikura mu testing nk'ibi by'amamenye byo byurazi yuko ari ibintu bigoye cyane muga ndibaza yuko abantu bya bindi wa mu brother wacu yamavuga abantu bararura abantu sibo hari abamwe abatera iturufu bavuga ati aba banya bapiti ni bakwiye kwicara hajya nibaza yuko ariko byaba ndifuza kumenya amajambo uyumvise ko baravuga ati ujya muntu ntashaka kwicara hajya kwijya ntebe sinakubwiye mu frere ngo narayumva kuko nawo nabakuvuga nubu na Job arashobora kuba kuvuga urana ko ari nyuma ya kamera ashobora kuba kuvuga muga muri kumwe akakwigira kuri intore bivuge ko ntabyo wabona je sinabibona mugabo ukungene twirukanwe biraboneka yuko hari abantu babigizemo iki uruhara kugira tuve muri media ya Akejo Media nyuma yo kwirukanwa Akejo Media yarateguye competition imaze gutegura competition muri iyo competition wari urimo ndagomba kumenya competition byo byaragenze guteho wararonsa amahigwe yo kuba wa mbere canke wararonsa amahigwe yo kuba muri batatu wa mbere byari byifashe gutega MC competition yateguwe yari competition ni baraba ngo batatu ba mbere baraba umwe agatwara 500,000 nawe narabigucishije ko warashoboye kumfasha shimire aba DJ bagenzi banje aba MC bagenzi banje nawe nyene urimo kandi barashoboye kumfasha barashikana ubutumwa kure ndatogwa mu bantu batandatu imbatarindwi je nari uwa mbere naje gutangazwa n'ingene badutumiye muri anniversaire ya Akejo Media imba yari marangije umwaka ibayeho bariko baratanga amabahasha batanga ubushimwe nza numva ati no mu bantu batoye mu mavote kuri Facebook tugiriye ko uwa mbere n'unyine ndavuga why nari nicaranye na mama wanje azi ko nta musiga yabaye nk'urubanza ndavuga why ibi bintu bibaye gute ndagera ndabaza ati bimeze gute bamwe ati niturabimenya neza niho mu big boss yavuga ati byaraheze Akejo Media ntiyiba turabashimira cyane kubera batiba mugabo amavote nubu naho ogenda n'ama back screen ndayafise nga ama screenshot Jenny General wa mbere kandi yari yamaze kuba verified ko ari je ndo wa mbere mugabo birantangaza amahera bayahaye uwundi muntu yego Prince kuva mu higanwa vyari bisiguye iki habura nababiri agatsinda umwe bro nkuko nanje nari nabakubise hasi ngira bagize ubwoba yego umva ico bavuga ati jewe nubwo novayo canke nkagira iki izina kuko kuba bashize muri competition icyambere ndabibashimira nkabagayira kukungene bo baragombye kunyiba kuko unubu je sinemera yuko ujya bagize wa mbere ari we wa mbere kuko baranyivye baranyivye sindiko nisigura sinko ndavuga iki ibintu bigaragara kuko nawe nyene narakweretse resultat kwintu byari bimeze baranyivye bagombye yuko uwa mbere abari bo nyene bamuhitamo ibyo navyo bibava kuri ca kindi nyene nama mvuga industry y'Uburundi cyo tugira ko neza dutangure neza ikiganiro ariko yari introduction ariko uri kuriruka cyane harano nagomba unsigurire neza gukorega ubujyajya warabifatanyije uvuga ati mbega no kwirukanwa mu kazi no gukugwa mwirushanwa ati natsinzwe waragiyanura uricara hamwe uravuga ati ibi bintu mbega kubera iki bije bifatanye bije erega hari abantu bafise umutima w'ubuyuda umutima w'ubuyuda goragoza wari umugenzi wanje kandi hajye umugenzi wawe si wawe ndi sujya usikuvuga ngo umugenzi ngo nujya ngo mutamana iminsi yose wamubona ndashaka kuba fatirwa mugabo ukaba umugenzi wo ku mutima sinakwandikire sinanakuvugisha mugabo ukaba umugenzi wo ku mutima
bivuze iki rero je byaragombye byarampaye ikigwa gikomeye cyane muri 2025 yeah mbega umuntu agiye kugwa akazi uzi gute uko akazi kazorama yeah umuntu ashobora kukwereka yuko yagwaye akazi revra araguhindira n'ubuzima mu kwezi kumwe mugabo haheza amezi abiri aciye kwirukana ako kazi n'akazi nyabaki umukora ikiyede basi tugende dutanze impanuro ko babikotse ko ariko baradukurikirana kubera icyo nabonye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaza ubujyaje imbere nibarabica umuntu amaze cyane muri vy'ama media ibintu vy'ama media ibi vy'amaradiyo nk'abakorera mu radio utari wo mu muryango wawe nko muri no myaka biragoye cyane kugira urasi kuko urashobora kugana gukora ikibazo ibi byose ndiko ndavuga bro birashobora kuba byarambaye ko canke byarabaye ku wundi mugenzi wanje ushobora no kuja gukora ikibazo ikibanza cyawe kikagurishwa ciradiyo canke ikintu kanaka wagitoye n'ikibazo bro warose 50 kwijana uri muri batanu bakacaho gukuramwe ati wewe wapi ukaca usanga ubundi baje kumwinzizamwo MC Prince gushika muri uno mwanya yishira mu ba MC wikibanza kingana gute nta kibanza ni ikibanza ndagihabwa n'abantu bro wavuze yuko 2025 wayivuyemwo wuriye kuri stage zikomeye byari byifashe n'ubu ndacurira stage ega stage zikomeye sikuvuga ngo ni zirya stage ngo dufate nka zirya stage z'abarafa izi stage z'abakeri izi stage z'abandi zose tuzi zo muri Buja event stage ikomeye n'amafaranga bro ndashobora gukorera hajya kwa Richard mu ngurube hajya kuri set yampaye amahera ko akomeye ijya ni stage bikomeye bro yego kweri tuko turagaruka kandi muri industry y'umuziki wa 257 turinjiye 2026 yatanguranye n'umunezero kuri MC Prince canke n'ubura cavuga ati kujya nyine byo muri 2025 byari bimeze niko n'ubu bikimeze kuba dukomeye ikintu ca mbere umuntu yoshima kuba dukomeye nico kintu ca mbere c'umunezero umuntu aba kwiye kwishimira kuko hajya ubukomezi dufise burusha amafaranga yose yo kwisuza abaha amadolari iki ubu byutse ugakomera wewe wenyine ugakomera ukavuga ati je ndakomeye ndi muzima biruta amafaranga yose uzi abaho kwisi kuko udafise uri mu bitaro naho bokuzanira umuri ya LD bro nuvyuka kabisa ati uri mu bitaro kuguru kwavunitse nuko bakuzanira imiliyaridi ugumugira ku kabekire ego muga kuba dukomeye duhagaze dushima tumeze neza nivyo gushimira Imana kandi nivyo kuyishimira cyane ni MC Prince asanzwe akurikirana umuziki ngaha mu gihugu cy'u Burundi na cyane uri kuragerageza kuraba umuziki wacu aho watangwe naho ugeze ubona nikiye kintu tuko turongera nikiye kintu gikenewe cyane kugira umuziki wacu bandanye wisunika imbere dushimire cyane abakozi abariko barakora aba artist abasani ni benshi bariko barakora ego mugabo hari abandi basani tutazi ibyo barimwo bazimye tuko turibaza n'ubu kugeza n'iyi saha bari mu biki bari he ukabona umusani ariko yandika kuri Facebook why wowe uri umusani wawe wandika kuri Facebook rekura indirimbo sohora umuziki Facebook si wawe Facebook irafise bagoragoza Facebook irafise aba bashazeri irafise abandi bese babahe aba bose bagiye batandukanye bagundosi badosti bandika kuri Facebook wowe uri mu artiste uri umusani sohora indirimbo uri kuragerageza kuraba nabaye baririmbye ubona ko basubiye inyuma nawe urabazi mon frère oya nawe urabazi kugeza nino saha nawe urabazi agiye mu ndirimbo ngo mane acaguma yitira ngo ni ngo yashizemwe frozi wiwe frozande sohora indirimbo yiwawe unguciki inde FABELOVE ari he aguma yandika kuri page za Facebook ngo abakunzi banje ngo abakunzi ba wiki abakunzi ba dukeneye hip hop uvuga ngo umwami wa hip hop kamara imyaka n'imyaka FABELOVE aheruka gusohora indirimbo ja kuri YouTube bra akubwira ngo maniri hajya FABELOVE ijya ndirimbo si yiwiwe bro kweki utoza ngaho uvuga ati FABELOVE yarashoye kuja muri featuring yararindiriye mani inside ya wizi designer na Melanin Boy na Rinoji tuvuga ngo ni ya Rinoji
Turatuvana ya Melanin Boy. Ni yana. Bivuze design. Bivuze kuba uri muri collaboration na indirimbo yo bari yiwawe. Bro, kwa makini bro. Sohora ipime nawe wungucike. Wungucike. Ariko kubera iki none ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi MC Prince. Iyo twumvisa abaraperi nk'ukuri kuravuga uravuze yuko FABELOVE aguma yandika kuri Facebook FABELOVE no muririmbyi mwiza numuririmbyi mwiza cyambere mugabo uhereje akajamba ati wunguciki urazanye B-face ubushatse kugira iki ngiye kuvuga FABELOVE ugacha winjizamo B-face goragoze sikuvuga ngo ndiko ndashiramo B-face kuko tugiye kuraba B-face n'umukozi arakora kuko ugiye kuraba umwaka wa 2025 indirimbo yatanze kuko naho twacha dufatira ngaho yena ikiganiro cyo cyagera turi kurabo babiri gusa bro izina ry'Imana ikiganiro naho cyo mushikira naho navuga ati jya mupeti yavuze ibintu biri ku mutima je naraciye muri Kajeta business FABELOVE ndamunze FABELOVE yoshobora kwandikira n'umuntu umuririmbyi wa R&B karimba indirimbo ikaba hit kubera iki uri umuraperi uvuga ati je nije mfashe inganji kandi nivyo niyo afashe inganji ya hip hop naho ndi muraperi yose rukira uburungu kubera ko ashobora kumara imyaka nkiyo yose atareka radusore indirimbo ariko garutse inyuma gato ya kumaje amezi 5 ku muririmbyi urumva amezi 5 ku muririmbyi n'umwaka wose ariko ngarutse gato ya ngaho imbere gato y'icyo bari kuravuga ati FABELOVE ndamunzi kandi guhera muri Kajeta byagenze gute Kajeta kitakiboneka hoho nayahe makuru wowe uyifite wowe ufise kuri Kajeta business Kajeta irahari kuko na MC Prince ngaho mbona ndi Kajeta business ico nico kibazo rero mwebwe mufise ikibazo nyabaki dushwanire mu kiganiro oya urazi n'ikibazo mwe mufise nka Kajeta ico kintu namana kibabaye namana jewe hari umunsi muri weekend nasiba gukora mbwira ni Kajeta ni MC Prince from Kajeta business oya bro ndi seriye navyo nshobora kukwemera jewe FABELOVE ico novuga kuri Kajeta business bonyene aba mu chief canke mu bari badutwara ico gihe nibo batumye twebwe batoyi tudende bukigo sivyo kuba twadende bukiwe rero ntibivuze yuko izina rya Kajeta business kuko je n'ubu noronka amafaranga menshi cyane nkavuga ati bya bintu by'imiziki ngira ndabisubiremo izina nkaridubuza kandi nta numwe yompagarika natari license yawe no bamfise nta numwe yompagarika dateye ibyatsi cyane ku bantu batumye tudende bukigwa kuko Kajeta business yari mfise impano nyinshi zigiye zitandukanye igituma tuvuga ati aho turi aho mba ndi hose je nibonamo Kajeta ni nkuku mbe no tanga karoro kuri indega basha karoro no tanga aho uburi hose aho no ndi hose ni nkuku siyo ndabona karoro no tanga mugabo ico bitanze ico bigeretse kuco womenya hajya umuntu iyo yavuye nkubu wewe ugenda base ndarose karorero nkubu wewe uja muri Canada Uburundi wacu bwibaje nobwira kandi ariho navukiye ariyo mavuka yanje sawa jewe do UMC ni do umuntu sinigishijwe n'uwundi muntu kujya nawe utigishijwe n'uwundi muntu ahubwo uwundi muntu yatumye nungura ubundi bumenyi siwe yanyigishije jewe do UMC nari ndayifise kuva kera gusa ni bimwe novuga ati sinari bwavyibonemo mugabo maze kuja muri Kajeta narigishije ibindi bintu kugeza none munsi ndashobora gutinyuka nkaje imbere y'abandi bantu benshi hari ibintu byinshi nunguye niyo mpamvu jewe kenshi mvuga ati Kajeta business aho mbonye hose ubonye Kajeta business uravuze akantu ngaho nyene ati impano yanje yakomereye muri Kajeta business hari abandi bantu bafise impano nk'iyi wawe batakomereye muri Kajeta business nabo cyo tuvuga ko bakomejwe nabandi nabo barafise ababakomeje bro barafise ababakomeje kuko hari nabandi benshi twagiye turahura mu gubu bameze nabi bifashe nabi bagiye baradufasha mugabo bifako kubwo kwifata nabi basubiye inyuma kandi doma yifise yego impanuro rero kuri FABELOVE nko akora bivuga impanuro kuri FABELOVE nitwe birandira ko cyane nasohora indirimbo nta kindi kintu tumusavye nasohora indirimbo areka amajambo yo kuri Facebook bijya bintu turabiraba tukabirabisha amaso nasohora indirimbo ari mu biki afise studio areka gusohora indirimbo gute Satbi araje mu gihugu cyacu Burundi avuye hanze muri Nigeria
ashize ku kibuga c'indege yavuze amajambo akomeye cyane kugeza uno munsi akaba kikaravuga bivutse iki Satubi kuva hanze ushika ku kibuga c'indege akavuga ry'amajambo akidoga erega bro nivyo bintu yaba nakubwira muri iki gihugu sinovuga muri iki gihugu muri industry iyi industry y'umuziki ndaguha karorero Amical de Musiciens we nuri mu journaliste Amical de Musiciens maze kugufasha iki nta kimwe sije nikorera nakiragufasha muri Amical de Musiciens bariko barigina imyaka nimba ari ingahe bamaze bakora nimba ari 40 n'ingahe nimba ari 10 n'ingahe nta nibyonze burya Amical de Musiciens ikibazo cy'andakubaza Amical de Musiciens umuririmbyi ni wakwiye kurondera Amical de Musiciens cyangwa Amical de Musiciens ni ikwiye kurondera umuririmbyi Amical de Musiciens ni ikwiye kurondera umuririmbyi kubera iki none bari ku kivi nivyo kandi nta muntu yovyanka kuko hari abo bafasha nabandi badafashwa uri kurantaho ndakumva cyane nagomba ucumbarira nabaye bafashwa nabaye badafashwa goragora kubera ucu usanga ari gubazi abafashwa ndabikubwira nino saha wewe n'ubu nyene ba brand umuririmbyi akaze cyane urabe ko Amical de Musiciens ikurondera kubera kitarondera nakaze saho vyugariye ushobora gusanga Satubi akaze mugo gasanga bafitaniye amabifu n'abantu nimwe nakubwira wa mugenzi wacu y'amavuga ngo abisi bararura nimwe nakubwira ati Satubi arakaze umugabo agiye kubyura umutwe hari abandi baca baconganisha baca bacinyuma erega no ku bintu bimeze nivyo vyatumye yashika ku kibuga c'indege yidoga investissement uburyo bijya yasabye nivyo niwe yirihiye byose yimenye none uko bavyumvise yabivuze abamaze kumwishura bo wabahari kuri wowe uzi ko bo wabahari ugerageje kuraba oya simbizi nayo ivyo yavuze byera mwishuye aramubwira ujya no mu content creator bro ujya no mu content creator ujya aza kuri YouTube kugira abantu bamubone aronka ubufu kandi ivyo avuga hari ivyubaka abantu nibisambura abantu bro ni uko nanje ngani micro ndayifise hari byo maze kuvuga nubu uza gukurikirana ikiganiro aza kuvuga ati ibi bintu biraza kuba kunyubaka canke biraza kumusambura bivanye n'ingene ubutumwa twashikirije canke twamuhaye wari kuravuga kantu uri kuravuga ngo Satubi yari gushika gusa kujya nyine yidoga ariko ndagaruka gatoya Satubi arageze nka muri uno muji nyene ari karibira gura ari kariryohe azanye n'imodoka nshasha kubera iki none ijya kode y'akazi bro kubera ko biya bintu utabyibaza harabavuga ko ijya modoka ari yakota yarashitse yakota akota harababivuga bande abo ni babandi babasi biterambere umuntu ari karakora mutera amashugwe bro nimuzogene gutera umuntu amashugwe yapfuye n'ibindi ko ndabivuga FABELOVE ndamwanka ntituzinanye aro ndamuzi ntituzinanye mugabo je ndumufana babazwa nta kuntu umuntu yova iburaya agashika yidoga kode y'akazi yambere aciye atuma ku imodoka irashitse wumva buza amahera umusani wese na Diamond Platinum amahera y'uwafise hari amahera y'igihugu ategerezwa kuzamwo kugira kuko nawe nyene hari amahera ari ha ku gihugu yego kwe dufatiye ko Satubi rero avise amahera yinjiza mu gihugu na Satubi rega afise amahera menshi yinjiza mu gihugu yego kwe ubishatse no bunyene tuvu none Satubi nk'ubu dufate agiye gutora amadolari amadevize agatora akagenda kuvunjisha samahera abayinjiye mu gihugu Satubi akoze conseil dufate Satubi umuhamagaye muri MJko aha nyene amahera uza gutoza nga obere ntima yashitse ku muryango nurira mu gihugu tureke no bandi bose dufate tureke na Satubi tureke kugera kure uorganize show ngaha y'aba danseri ngaha nyina ibi bintu biremewe n'amategeko siko baza bakubwiye barafise urupapuro rubikwemerera waragiye gusaba uruhusha ugo ruhusha ni kugira ibintu bimenyekane niyo mpamvu rero nanje nama mvuga kandi n'ikindi kintu nogenda mbwiye abajene dukanure cyane tube amande y'abadutwara twita ibikorwa rusange nta kindi kintu mama yawe uno
uno munsi Sadbi turamubona muri Super Party agateka ukam ntituramenya ko yasinye kontra agateka ukam mugatwara mubonye agiye erega kontra nijyanye nego ragotse vyitwe rero ko Kirikou agiye gukubitwa hasi oya wewe nk'ubu urashobora kuba uri muri Kings Family Burundi bakavuga Jova akavuga ati ujya mu MC naye narabibonye arazi kuvuga amakuru ndamuzane nawe nyene azarajya kubufa zofuma akora ikiganiro c'abaririmbyi barimo indirimbo z'Imana ivyo none si ibintu bisanzwe erega ikintu cyo kubegera hamwe nico kintu tutariga cyane tutariga kugira tutarashobora basi ntiturashobora kugira umutima wo gusangira nivyo binini nakubwira tugitangura ikiganiro umuntu ashaka kuja naragiye abakunzi ba Kejo Media TV no musi nabazana ikiganiro gishasha nkaropoka hari abandi bantu bace babibona bavuga ati mpeti kweri no mumeshi sivyo singo nditera amashugu bajya nyene bijyanye nakubwiye bajya nyene bavuga ati ujya mpeti no mumeshi bo nyene barashobora kugaruka bakavuga ati ko tubonye afise igikundiro kwa boss tuzimye zimya amatara yatse zimya rero kuba basanze Kirikou muri Super Party si kuvuga ngo Kirikou agiye gutakara ngo agiye kubura ahubwo Kirikou nimba yarafise contrat ziwiwe Sadbi nawe wazanye contrat yiwe Kirikou naca cika intege ngo adende bukiga nakore cyane ahubwo Mr Kiri Sense muri Super Party ibintu biba biteye ubwoba agateka ukam yatangura arimba ati jewe nashitse kwisi mbyawe n'amahama ngeze mu bigero sanga isirarura sanga isiragoye ubu ariko arakirimbya abantu afise decapotable BMW gusa nakubariye ntibiramenye ari maririmbyi batatu bro bafise imodoka zizimye ngaha mu Burundi Dramati indirimbo yiwikira bikora neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi nagatima nigirira shaka kuryama ndanayizi bro cyamupeti wazo waraje kuyimenya yangu ahubwo rero bajya abapeti no ko batarongora abapeti ko batarongora ko batarongora ariko kana amafaranga bayafise ariko biza kuza indirimbo ntirikiraja mu bantu gute kuri wewe ntirikirakundwa mu bantu kuri wewe goragota barazi ngo Dramati yarasohoye indirimbo gusa ntayo baramenya abantu jewe sindiko namuvugira cyangwa sindiko namuhishira umuntu akoza akazi n'ubundi ndacabivuga goragota umuntu akoza akazi turakwiye kujijuka tugakanura tukabona kure bro umuntu akoza akazi shigikira igikogwa nimba uri umufana indirimbo yitore muri carte memoire yibiki hanye nyene mumuteje imbere bro kuko kuyumviriza kenshi urashaka kuyivuza nko muri carte memoire dufate amaze kubona aba yakoze zo mu nzu bagiye gusuma amasa 5 saa 4 bagiye gusuma ku soko agenda ashize ku muziki muri telefone ukingi ijya niyo promotion ya mbere bro igira utani radio ahubwo bajya bakwiye kubegera bakaba amahera nivyo ntaza muri YouTube kugira ngo amushigikire mugabo ku buryo ata YouTube afise iyi ndirimbo yarayumvise yavuga ati Dramati yarasohoye indirimbo shasha atireka nanjye ndayumviriza kumviriza indirimbo inshuro zibiri canke zitatu indirimbo ugahevura kanayigira na soneri bro indirimbo aba yarakuryoheye ukaca ugenda uratanga na promotion yivuza mu barabara ni road show none nziza ugenda uravuza mu barabara uherenganye wese avuga ati he ni yabugete bijari hari iki hariyo show nawe genda aravuza ntagatima ningiri canke sikusa publicity yo nandi publicity rutiyo bro yego ariko uri kuragerageza kuraba aho twari mu gihande c'abahungu tuje mu bakobwa none Simone ya Frey yarubundi Simone ya Frey sikonsa irikirakora amateka Natasha no muririmbyi kazi w'umurundi kandi azikuriye abikora neza kandi abizi amaze no guzana ubushime bwinshi ngaha mu Burundi nk'umuririmbyi kazi ibyo turayimushimiye mugabo Natasha sindiko ndakompara ngo ikiniki kira muntu wese nakazi kiwiwe kandi kira muntu wese nk'ubu je ndashobora wowe umbwiye tuje mu bakobwa kubera iki nazanye Stanish nazanye Moni ya Fleur wazanye Moni ya Frey kubera ubona kare karakora ari mu kazi
Natasha naye karakora nawe nyene ari mu kazi mugabo je ku ruhande rw'iwanje n'ubu ndasubiyemo je ku ruhande rw'iwanje n'ubu umbwiye kandi nanzigirimo ku ruhande rw'iwanje mvuga ati ni money ya fleur kuko ni wasohora ibintu nkavuga ati wow birandyoheye ndanyuzwe ashaka kumbwira nkavuga 5 canke 10 canke 8 bose ndabazi ndagera natondeka nkakubwira ati havuye uyu hakurikira uyu hakurikira uyu hakurikira ubu ni kinebwe ubu ntakora ubu ntakora ubu ntakora uwe wakwiye kubivamo nikiye kintu rero ubanye impanuro kubeko baradukurikirana harabaririmbyi bofata umwanya akora abakino kiganiro hari umuntu wari we wese yofata uno mwanya akora abakino kiganiro agenda atahuye iki muri no entertainment yacu nikiye kintu gikwiye kubakwa nikiye kintu gikwiye guhagarara gikwiye kubakwa gikwiye guhagarara ivyo bintu bibiri kubaka icambere sinotanga impanuro kuko abaririmbyi barafise aba manager ba ahubwo notanga nk'inyunganizi ikintu gikwiye kubakwa ni kintu novuga ati umuririmbyi Dramati yarabaye mu bintu byo gupostinga kuri Facebook na FABELOVE ngira niyo strategy agira koresha amanzi kwanza yibaze kuri Facebook si byo uri kuri ico muziki wawe indirimbo nawo ikora ikaba uburobe ejo rasori n'indirimbo igakunda natinya umwami wa hip hop aho ni ku ruhande rwa FABELOVE y'impanuro yiwanje nasohora indirimbo ariko amajambo kuri Facebook nimba ari mu promoter abivuge tubimenye tuvuga ati ni FABELOVE promoter aduza abandi baririmbyi mugani batari mu promoter mu artist big artist umu best rapper akora umuziki bro ko ndavuga rero umuririmbyi atari karakora akuti uri karakora ku mwanya mwiza kandi n'abafana baraciye ubwenge bro umufana nafana ibintu atabona umufana afana ibintu biboneka ni nkuko Joba hagaritse gukora muri Indundi TV bakamara amezi n'amezi batariko barakora Indundi TV cisubira inyuma Kings Family Burundi genda ukore mara ukwezi ko tutariko posting ikiganiro urabiko uzosubira gukuronka enka baba badende bukiwe bro no mpamvu n'ama views ataduga umusana kubita views ugasanga yakubise million of views ni wa musani hadahero mu kwezi usanga yakoze ibikorwa bibiri Fernando inyuma yo gusora indirimbo ijya nawe nyene dufitiye ikintu kiri mu gikoni iryoshe we bijya urana kujya kunama ko zijya challenge agacashira ko link ubugiye kuraba yandirimbo ijya asante papa yewe numva nota siyo ndirimbo ya nyuma rero gusohoka hajya yagwa ijya challenge agacashira ko link ugenda kuraba ijya ndirimbo aheruka gusohora niyo strategy aba artiste benshi batazi wo kazomara imyaka n'imyaka uri kurakora ugasanga indirimbo gusohoye yigeze muri 500 views abandi mu minota ingaye bakubita 500 n'indirimbo ya Madesi rikira bikora bigacika hariya ku rubuga Amadesa we nubona kakazana na yindi poem undi Amadesa ni sawa muga Amadesa so muririmbyi oya Amadesa umukonta muri ya Amadesa so muririmbyi n'ubundi ko ndabivuga kuri kamera so muririmbyi Amadesa sinzi urabona ko sinzi kumaze kuraba banzovu bande bayabajama bajita bigira baririmbyi nako nyene kwa Amadesa bagagucanira freestyle nyene ngo numuririmbyi mugabe binari kararirimba Amadesa arahabura kuri freestyle mu freestyle ni kujya nyene ni kujya nyene freestyle zijya nyene ni aziyaza bajita arashobora kugugwa ndiko ndakompara cyane n'aba artiste bo bajya bajama bo mu Rwanda kubera Amadesa afise don nkabajya nyene afise don nkabo Amadesa rero nibaze ku muziki cyane ahubwo Amadesa nakome aba artiste batariko barakora babyuke ababwiye Amadesa rega Amadesa afise brand KAZI arashobora kuba novuga nomwitagutiga basha umuntu ashobora kuzamura umusani tutari tuzi nyene umusana tarasora n'indirimbo nimwe ukumva
yamuzanya akamushira muri game nyene akamuzana apana amadesa ngo aje kuririmba we nyene akamuzana akavuga ati jewe umusani nzomurambarara ko maka abaye umu artiste KAZI nico amadesa akwiye gukora aba bajama bo mu Rwanda ndiko ndagwa example aba bajitaf kubera je ndakunda gukurikirana ibikorwa byabo muri Instagram n'abantu bakora ubu video bw'upande buto mugo ukabona yuko bazanye n'abandi bantu muri business babinjijemwo urumva babashize ku mwanya nico amadesa ari ahamagariwe gukora ego kweri reka tugushimire cyane karakora cyane ndabashimire cyane ku nshuro ya kabiri muri Kings Family Burundi ndabakunda cyane nanje aho rutekereje uno ubusike uvuga amajambo oya rege Imana igira neza goragotse Imana igira neza kweri nizere niko ko nimba muri 2025 naho urangora hasi ngani miri ubu ni jana ego mama yangu none reka nakujya umuntu ugwa bavuga umuntu cyangwa umuye nibaza ntitwasaba gutuma ko uzoza je nzobanguka mugabo ibinebwe yakote ego kweri ku ruhande bakore bavyuke para kumujyamye mu nzu yambika ubutambara mbe ahubwo ari ikintu yanibagiye kubera ko uri umusani akazi urama opportunity yo guhura na bamwe bajejwe intwaro mu gihugu ukafata n'ifoto rose bro urinde wakoze iki wowe urusha brand mustane komine mugero urazi ngene ingana urazi yivi kage urazi abantu baba muri komine mugero ngene bangana komine mugero igera hariya mu zanya maboko za he hariya wose ugakata ukagenda niyo komine mugero wowe uri mu artiste urasohoye indirimbo ufise abantu igihumbi kuri nani wawe kuri YouTube yawe none wumva ungana na mustaneri gute mustaneri akurikirana n'amamiliyaridi y'abantu uronse opportunity rero cyangwa ko byabiri simbizi yavuga ko ari byo ibyo simbizi yavuze ibyo simbizi yavuze nibyo nakubwiye simbizi ibyo avuga aravuga ikintu cyubaka umuntu n'ikintu gishobora gusambura umuntu nkuko nanje navuze ibyubaka umuntu n'ibishobora gusambura umuntu bro dutahurane mugabo nta kuntu uri mu artiste wiyemera ukaronka opportunity yo guhura n'umwe naho bari inyumba 10 nagateka bro kabati kumwe n'umutware akwiye ifoto tubashimire cyane reka tubashimire cyane yari MC Goragoza umutarambika wa muri Kings Family Burundi inyuma ya kamera twaye kumwe na Joba Bernice bashono musi yari yacu turi kumwe kandi umu missionnaire agezweho umukozi w'Imana agomba gushinga idini rya Kings Family Burundi ni byiza amajoba kaba pastor nanje nkaba mudiakoni ni byiza ko duhindura naye nzotoza amashikanwa turabakunda cyane naho ubutaha enada ciao Kings Family